Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va, monsieur le directeur. Ego, mashura kucha. Hama nibaza ko ivyigwa bigenda neza, sivyo? Bo, mu ntumbero yo kungurana ubumenyi, murazi yuko hari ibindi bisata bimwe bimwe biba bikenewe ko tuza turongereza kugira turabe ko muba incabwenge cyane. Uno munsi rero nabazaniye umwarimu mushasha agiye kubigisha igiswahili. Bivaye no kuntu tubona igiswahili ko kirafata igisata kirekire ku ruhande rw'isi, natwe mu Burundi turakeneye ko tuboneka ko turi mu bandi ku rugero rw'igiswahili. Nibaze rero yuko muri bwa bumwe yandero babereka, yandero tubigisha ngaha ku ishure, mutegereza kuyitsimbataza, nawe ne mukamufata nk'umuvyeyi. Ni umuvyeyi mushasha, umwakire, abaho ivyigwa, tumutawe tumuha amatwi kugira turonke icyo twungura natwe mu buzima bwacu. Monsieur? Bonjour les élèves. Bonjour monsieur. Mimi mwalimu wenu mpya, mwalimu wa Kiswahili. Majina yangu ni Utoe Farid, ukipenda uniite Monsieur Kinyezi. Nukuri tena ndio muongereka sana ndio. Ntibagiye kandi sindabarushe. Murazi yuko dukeneye amafaranga y'amakopi. Amagiza mari mu gutangura. Cyo ni kintu cyo gutwararika, mugire vuba kugira ntihazogire w'amagizame asimba. Turi kumwe? Yego. Hanyuma reka nawo masigire ibibanda ndazi arazi kuntu bigenda nawe mugira akazi keza nyakubaho. Bo, shakale no mushi tumenyane, icyo ushoboye nico nshoboye. Okay? Ndani sawa. Witwande. Ndi Tswatsungimana Ramla. Woshobora kumarira impamvu yatumye uza kwiga. Je ndaje kwiga kurondera ubumenyi. Yanyorumonyi. Bagahungu ibigeje. Witwande. Zero message ndifite amazina menshi. Sinzi ugomba rero ndabwira izina ryawe walahi. Hangire bakugire hose uze kwicagurira ugana kibazo. Mama wanje anyita mwana wanje, umudemu wanje mamagara sheri, imbobo ngaye mamagara we dogo, mese winda haja, mamagara we munyeshuri kuri TikTok, mamagara maro Instagram, marori Facebook, marori rero sinzero ugomba ndabwira ryawe. Sazelo sindakubajije. Marori ushobora kumarira impamvu yatumye uza kwiga ngaha. Zero message mpamvu kutuja tuje jinza kwa kwiga kwishuri. Ni kubera abavyeyi. Atuba abavyeyi bese desera kuza kwiga. Je kwanza nari naho basi message tuvugisha cyukuri. Ntabijya bintu twiga ajya kwishuri bizodufasha mu buzima busana. Uruko ruvuga ngo ajya amaverbe rira amaverbe puisque parfait. Mwana babiza. Wowe barabizodufasha. Gusa mese wori umuboro. Abandi barimo bariko baratubuzi bagera muri Dubai. Wewe ugera muri Dubai we ni henu urukuraza kwigisha. We fresh inje. Ivyo byose ndabikubajije. Fresh umuhanuzi si mubi. Begaho. Kombona wisize rabero nibiki? Erega ni wenyine ndimo ndakubarira. Witwande? Jewe. Nitwande. Je nitwa Bushasha. Bushasha. Okay, Bushasha. Yere. Ushobora kumarira impamvu yatumye uza kwiga. Aha. Je sinzi impamvu yatumye nza kuyiga. Nacho zikitumoza nga Sasa zageze gutanga. Kwanza ibintu nibiki? Ifi. Isi labelo. Umuntu muzima. Isi labelo. Umuntu mushoga. Wewe mnyigisha. Woko utamu matangisaze birakuraba. Babe yakuraba. Wa muhungu zuragira indero. Okay. Ko service byose byo kuvuga no munsi uko mwanya mbona mwanya babanye no munsi ndashaka ndigisha kandi umuntu bukeya gusa. Okay.
Okay. No musi aheze nga tutangure kuyiga ikintu kimwe. Ibintu bikuru. Ibintu bikuru mubibonye mu Giswahili. Aho nyinshi. Ngereza no mimi. Pako namba moja. Oh, no. Ebaka ishure ndaje. Ishure ndiko ndabona ishure. Ibibera kwishure. Afumana no munsi ndakesera amasaye no munsi mengo bayaganza. Mengo bayaboshe ndaje. Aro uvuga biza aje ndi umva ngene ntoroka. Oya, we mbuzi. Mwe mwatwivanguwe. Werindira. Yarabo ora aje ndibona mukanya mave ntoroka kwanga. Urabona kare kademara ndazi kajya karabona kwigwa zaje karasabisha mesega ka. Aka. Akubona ari akuruja mese n'ujya madami. Tuzungurane nyawe. Monsieur. Ngamerewe nabi ngomburu nkurusha nabi. Amerewe nabi. Yego ndagwaye. Ibyo byagufashira byose angahe? Amasaha ntayo nzihaye mu mwanya turi muri pause. Oh. Ewe, nasanga uri kuramenda. Ni nasanga uri kuramenda. Ya. Tamuhira ndaza kuza kuramuhira. Yanyora umonyi. Amanu mengo waciye handi. Ome turi kumwe utasha nza kuba ntashe. Mani urabona ko umuhaye ndaki. Ahubwo ndabira pass fresh ndizatsi. Ubwo tugera boro ndibatse ndabikara umurusha. Cenda gutara. Siko nyene. Nze kuzi. Ndi mwari mana jameza. Ore yarutsa igwazi. Siko nyene. Nese. Jena nzi gusabisha. Ndaruguhaye ta imbugwa. Ndaza kuronga. Oya ruguhaye wenda yibona. Kwana ruguhaye jeje wazagana tujanye. Aya. Mbuzi. Ibibera kwishure. Abavyeyi batazi urungika umwana kwishure akacayigira ikinazi. Ibibera kwishure ibibera kwishure. Adomese jena nzi gusabisha ndagwaye. Wewe hapa wewe. Man. Imana yo bitwibutse. Wewe hapa wewe. Ugwaye. Ndumva ariko namene ukumutwa afu umutwe ko n'ukurambira mugongo gwambira mbana nje ndiga ucusara ngo muruzanye no kuramera nguri binini. Wigisha uyu muhungu muri umunsi ngo yagwaye. Ujya ruvuze ngo ugwaye ikikwaje. Ndiko ndari bwa munda numva inzoga ziko ziranga. Oh my god. Wambise. Ndagwaye umutwe uri kurameneka aho ndagwaye inzoka munda. None ugwaye ingwara zinga. Wewe ntugwaye. Ndagwaye mesi. Ngware ngo uragwaye. Nura bizira kwa. Emese. Ungana gwaye ni twapanganye hariya yarakomeye. Twari kumwe. Yo uragwaye wewe. Pahu again. Afu wowe kuri unafiki. Afungwe Nkuru y'umunyeshuri twigana reka ndamuvuga izina kuko turangana. Ibibera kw'ishuri yo nagatangaza nabigisha n'ukuri bamaze kumuhimba. Buri mwanya mw'ishuri arasmokinga nta numwe mw'ishuri ariho oyo mwishinga. Abigisha bose arabapinga buri musi nyene y'amamumanya. Abanyeshuri ejo
twize icigwa cerekeye intara z'Uburundi. Ninde yozitubarira? Wewe. 18 yanyera umunyu Abanyeshu yazitoye? Ninde yotubwira? N'intara zitanu. Yabitoye? Okay. Ninde yozitubarira? Wewe. avyonzi Ubwira guys nturengane ngo munabwire ikintu kimwe urabona umupira ukuntu banditse ko no parking TV ibintu biyejeje kuba mu kanya umujama n'umubosi sana rero umujama kuba ari umubosi no mu mahera yamunaniye hayashira acategura ibiboro genda kuri YouTube kareka no parking TV Burundi ukora subscribe gusa senkani mire muri mikashi ntumbaze ngo bigenda gute nimba wori umuntu hari agenda ubikore uranshimira muri comment ndabizi n'abajama ndabibwiye bahari uko nyene baranga je mwenye ndabyiboneye genda kuri YouTube yandike no parking TV ziraringa ibyunga wahazi ukore subscribe uraza kubyibonera ndazo uraza kunshimira mu kanya ndabizi tu akacayigira ikinazi ibibera kwishure ibibera kwishure harabiga kubera imvo z'abavyeyi harabiga kubera imvo kanaka harabiga kubera impamvu hari n'abigisha bakora ubuhunyi ku banyeshure hari n'abandi bo baje kwigisha atamvu bafise ibibera kwishure kuri uwo munyeshure uyo ni marori uyo ni marori uyo ni marori uyo ni marori